So numuntu iyo tumuhaye role yo gukina muramwibuka mu imbaraga zo kwihangana ukuntu yayikinye neza two turakinana naho wamengo n'umugore n'umugabo vy'ukuri mana sinzi ndoro ndi muntu dukinana ku gitanda seni kamera neza imagine vraiment ubu rero mu mubabaro dufise nuko atawundi umukobwa tuzosubira kuronka ashobora gufata hore yahora afata canke se ivyo ukuntu yahora kina bizotugora cyane kugira ngo tuzokongere kandi gukuza umukobwa agere mu rugero nkuko yaragezemo. Icyambere ndababaye kandi no kuri ndababaye umukinyi usanga mwari mumenyeranye mukinanye igihe kitari gito ukagaruka nyene ugasanga si hari ntiyigera aboneka habari kinogo nyene ro kandi uravyumva. Yes bakunzi ba Ndaha TV ni Elma Love mwari nko bisanzwe ikaze cyane gose kuri Ndaha TV nko bisanzwe no musi ni Elma Love kurusaku gwishira utandukanye kandi ku nkuru ziri update hejuru y'izindi. So uno musi nagendeye ahantu ndi kumwe n'abakinyi ba comedy aho basanzwe bazwi cyane muri kino gihe kandi bariko barakora gose ku buryo bwanje ndi kumwe na Mr Sammy, Mr Pompompo apompora ariko reka mbanza ndamuramutse ariko no mu bubafu no kwanje ndafise Ciza ndafise n'undi mu mahari ameze fresh yabana ko ariko bose umenga ntibari muri mood. So brother vipi? Ameze neza boro umeze bien? Ariko no musikuta ari muri muno ko ndabimenyere bana je nifanye maherere hapa shaje meze neza kabisa nibuke gusa ego muko mubibona ndi kumwe na Ciza ku ruhande rw'ububafu byo wanje kana tumuramutse kugira ngo tubanaye n'ibindi. Ni sawa ndakomeye kabisa nawe umeze neza. Je ndashima kabisa ndahari kumbona umenga mwebwe iyo sawa yanyu siyo. Bibaho. Yeah. Yes. Ndabara mukije nawe. Ego no mahoro. Umeze neza. Ego turashima. Imana ishimwe ko umeze neza nanje aho ningahamba ameze neza. Mr Sammy ndashaka kugira ko rimwe na rimwe kubera ko je no munsi akanya mfise sako kuzana urundi rusako mfise urusako rwemeza yuko mwabuze umukinyi mwahora mukinana gushika kuri no munsi je ndibaze ko ari nayo mpamugira ngo mwamushavuye sinzi impamvu iyi nkuru naronse nk'urusako yoba ari yo shanke siyo shani byo kuri twabuze umukinyi twara dukinana kabisa mwabuze umukinyi mwahora mukinana biravugwa neza yuko uwo mukinyi ari shugwe c'est vrai ou c'est faux? Nibyo ni shugwe mugabo umengo hari kirundi cyawe akivuza ukuntu kuko kubura umuntu kumengo abari lipa bayafuye so but mugabo twe ntiyafuye ntiyafuye kabisa twamubuze gusa muri team yuko ntituzongera kandi gukinana nawe vuba sinzi ko bizonashoboka mugabo mu kirundi yamaze ngo ibidahura ni imisozi mugabo abantu sometime turahurana bro see up bro. Ego ndumva ko birababaje uko ndabona muramwese umenga muri umenga muragana kandi atamuntu yapfuye nyene yaruko yagiye nimba atari banga shugwe gimana yo bagiye hehe bimeze guti vyashugwe kugira ngo abavemo agende shako bisanzwe je nta byishino no bivuga ko kumenya iyo yoba yagiye kubera na jewe urazinaje ko naye nagiye mu nyuma ndagaruka kumvo y'akazi ya mugabo gusa kimwe sinzi ko Sammy yobazi iyo baragiye kuko naje narabyumvise mugana byumvise surprise yani sinasobanukiwe nkuko na je byanje bari babyumvise surprise. Ubu mubabaro umufise ni kubera wo cyangwa bari ikindi kintu kibababaje ku ruhande ya tubuze umukinyi twari dukunda cyane. Ego murakoze cyane Sammy batubwiye ati petete muwamuzi yo yagiye nimba atari banga shugwe yo yagiye he so no kuvuga shugwe yaduze ikirere yagiye hanze urumva yagiye Buraya apana haro abantu bo kuyumvira ko yagiye muri Oman canke Arabia canke hehe canke muri Amerika o yagiye mu Buraya mugabo ntituramenye igihugu cyari ico but mugabo vuba tuzamenyesha igihugu yagiyemwo ni ego hama n'umukinyi twakunda sana so nka je vraiment ndafaka ndabuze umugore but so you know that nakosa wife so murabizi mwese ndabuze umugore vraiment so ntafuye mugabo ni nkuko muri filme yo bafuye kuko ntituzosubira kandi gukinana nawe tuzomukumbura nzokumbura twatubizu twiwe yahorama nzokumbura bro
ego ntaraja kure reka mbaze umwe mu bari basanzwe bakinana nk'umukobwa mugenzi we kuba umukobwa mugenzi we agiye akabura nikihe kinogo kihasigaye babona ati iki kinogo vraiment ntitubona umuntu azokizibira nkuko yahora kizibira. Ego ukuvuga ko icambere ndababaye kandi no kuri ndababaye umukinyi usanga mwari mumenyeranye mukinanye igihe kitari gito ukagaruka nyene ugasanga si hari ntiyigera aboneka habari kinogo nyene ro kandi uravyumva habari ikintu kinini kibuze. Ikindi twamukunda kuko yakina neza tukamukunda nyene kandi n'inyifato ziwe uko zari ziteye yari umukobwa ameze neza tagomba kwiteranya n'abantu ikintu cyose wiwe vyari simple. Urumva rero nkuko bivuze kugira turongerere umeze nkawe biragoye. Ego biragoye kugira ngo muronke umeze nkawe ariko ndashaka menye neza nciye kuri Ciza na cyane kuri Ciza imibano ya Shugwe yari meze gute n'abandi bakinyi biwe muri rusangi kuko umuntu ndiko muvuga ariko yapfuye ariko nubwo akihari reka tuvuge ivyiza vyiwe ndetse n'ibivyo tunabishikeko tuvuge ico yamaze mugikinana gushika agiye ya ikintu kimwe kiriho yari umukobwa yitanga ku mwanya wiwe awurose yagerageza kuwukoresha. Ica kabiri naco yari umukobwa yumvira yari umukobwa w'indero cyane nta bintu by'imishwano keshi muri timu yabigwanya sana yani yari umukobwa vraiment twese twaraba tukavuga ati vraiment yaraberanye n'akazi yari karakora kuko impanuro yatanga muri filme byanamuranga yani yabanza kihera ko wenyene imbere yo kwigisha abandi ya ubu rero mu mubabaro dufise nuko atawundi umukobwa tuzosubira kuronka ashobora gufata hore yahora afata canke se ivyo ukuntu yahora kina bizotugora cyane kugira ngo tuzokongere kandi gukuza umukobwa agere mu rugero nkuko yaragezemwo. Yes bakunze banda TV niko bimeze ubuzima boduhuza na benshi kandi bukadutandukanya na benshi ni Shugwe yagiye nko mu vyumva birababaje kandi birateye agahinda ko bari basanzwe bakina bivanye n'agaciro yarafise kuri bo ariko ndababwire yuko ntagiye gufa nagiye mu bibazo niko nibaze ko agiye kurondera iterambere ry'ubuzima bwiwe ko no ngaha yarahari ngaha ari karondera ubuzima bwiwe kugira ngo abarabe ko ejo aho yoshika nico yokwishikana ko ariko ngiye kuri Sammy Mr Sammy ndashaka umbwire ku ruhande rw'iwawe Shugwe yaravuze iki turekane na timu nzima ku ruhande rwawe Shugwe yaravuze iki ikintu cyambere na mbere reka ko nzanishime so Shugwe aravuye nga muri team bats mugabo ndanezerewe kuko burya ngo mwenzako akifanyikiwa na unafanyikiwa so ateye imbere kuko arateye imbere agira iburaya agiye muri famille azoshikira muri famille kurumva icyo ni cyambere agiye ahantu azoshikira muri famille urumva ni muri famille so bientôt arashobora kutwibuka akazoturungikira nka kamera cyangwa akifanyikiwa je nubuka ni jambo yambwiye ati Sammy ndaza ahantu twavanye ndazi imyaka 3 twamaranye Sammy najua umuhimu wako kwangu so nukuvuga ngo ariya ikintu cyambere kiratunezereje kuko agiye kuvuga ibifaransa vya je parle le français je popotie popotame tie kwa agiye kuzara bivuga ariya so nukuvuga ngo akifanyikiwa mfisa ingorane nzo mucyako ndazi atanichore ata $100 amasakwa rero nukuvuga ikirero ga Shugwe yari umukobwa gwa mbere nibuka ubwa mbere duhura nawe haci imyaka 3 duhura nawe na Shugwe vraiment so numukobwa vraiment benshi barakunda kuvuga ati abakobwa bafise inzobe baragira amanyama baragira iki mugabo nasanze ayo manyama kuri Shugwe nta yarafise yari umukobwa mwiza kandi ivyo ndabitangaje ndibaza ngo nabibona so mukuri nzokwibuka ibintu byinshi cyane kuri Shugwe so numuntu iyo tumuhaye role yo gukina muramwibuka mu imbaraga zo kwihangana ukuntu yayikinye neza two turakinana naho wamengo n'umugore n'umugabo vy'ukuri mana cyo mana sinzi banzoronka undi muntu dukinana ku gitanda seni kamera neza imagine vraiment Shugwe vraiment twarakinana neza ukiyumva feelings kabisa vraiment ari osimani muhezagire subu agiye kuzara azokinana na bajaki cyane akinane na bavandame akinane na bacinchawa na bamakonongo ahubwo arateye imbere vraiment kweri Mungu amsaidie kabisa Shugwe ari umwana yitonda iyumvira imyaka 3 nta musi numwe twari bwigere ducukanana imyaka 3 nta musi numwe yari bwigere ngo ava muri timu 3 ans nta mukobwa numwe muri timu warigeze umva ngo ariko aramuvuga urusaku nukuvuga ngo yari umukobwa kujya kuntu mwamubona muri filme Shugwe no mu buzima busanzwe nuko yarameze
ego urumva yuko yari umwana mwiza kandi umwana afise novuga ko ari umutima wo kwitonda ariko ndashaka kumenya kuri Ciza imyaka mwamaranye ni kihe kintu kimwe uvuga ati iki kintu yaragikoze gushaka kuri no saha no ndacacibuka kandi nzogikumbura pe ari ruhande yiwanje yaragikora kikangyohera ya ikintu yoba yarakoze mu buzima ntashobora kwibagira niko ushatse kumbatsa ni byinshi cyane ntabwo ari kimwe ariko ndashaka kimwe gikuru uvuga ati ko ibintu birasumbasumbana ariko uvuga ati kire cyabaye sumba zose yarakunda kuntera intege mu kazi kanje ego ariko mbaza nk'umunyarusaku ndabizi ko ahantu hari abakobwa 2-3 hategeza kuba urusaku kandi rurabaho turabizi ko abakobwa n'abantu novuga ko ariko baremwe nto babakobwa 3 hakabura urusaku byarigeze gushika wewe na Shugwe hakagira akantu ko gucanamwe gato kabaho hagati yanyu wapi nukuri nobambesha hagati ya Jena na Shugwe nta kibazo na kimwe cigeze kihaba ahubwo kimwe gusa no gusambira ku mwana ngo imari muje imbere cyo yagiyemwe bigende neza ego Shugwe wherever you are aho uri hose umve yuko abo wasize bazogukumbura kandi barabaye kubona wagiye nka Mr Sammy ndabona ko namasotsi agomba gukoroka vraiment birababaje birateye agahinda ariko Sammy ndashaka abakunzi bakazi kanyu abakunzi ba Shugwe ikintu kimwe cyo nyine mu babwira shobikihe kugira ngo mumatere nega kuko hariho abo bari babakurikirana bavuga ati ngiye kora nyene Shugwe yakina ariko umuntu wese yumvise ko Shugwe yagiye avuga ati ahero jewe bana timu ndayikise kabisa ndosubira kubakurikirana so nukuvuga ngo umuntu niyo cyakita ki timu ngo kubera Shugwe yagiye hanze so bashugwe baracahari muri timu turafise abandi bakobwa twaripanze so nukuvuga twaripanze hari abandi bakobwa turako turazamura bariko baraza kandi bientôt muzobabona nabo nyene bazokina neza bamwe mutangiye bamwe mwarababonye nabandi bientôt bari imbere kandi bazokina vya fresh sana so ahubwo nyene ni kuvuga ngo atagafuye ntagakira kandi kindi naco kugira umuntu ntabami baba babiri so nukuvuga umwe avuye undi acakurikira nukuvuga ngo ubingene Shugwe agiye hari undi ndibaza ikibanza ciwe agomba cyagifata so kimwe gusa tuzomwibuka nk'abafanzi mukurikirana Ndaha TV twagomba tubabaze mu hagati ya yakinye filme nyinshi yakinye imbaraga zo kwihangana akina gukinishwa akina harmonize akina ukuri yakinye nyinshi sana mbe ni ihe filme Shugwe yakinye wamukundiye ego murakoze cyane kuri cyo kibazo baje abafanzi ndibaza ko muri commentaire naho haza kuba inyishu no turabira inyishu ziki kibazo Sammy abajije ndashaka mwese mu mwishure kabisa nimba mukurikirana akazi kabo muvuge Ciza ndashaka ndabona ko uracare mu gahinda kenshi ho ngira ngo aho waraye wabuze n'ibitosi wabuze n'ibitosi ariko ndagohoze nta mpamvu yo kubabara kuko ntiyagiye mu kibazo yagiye ndibaza mu buzima busanzwe ariko ndashaka duha umuco abantu eske muri France iyo yagiye gukora akazi yagiye kwiga canke yagiye mu biki ikintu kimwe kiriho ndizera neza yuko yagiye gukora kuko impamvu nizera yuko yagiye gukora no kubera wari umwuga wiwe kandi karakazi yarakunda cyane rero mu gihe karakazi yarakunda cyane wari umwuga wiwe ntashobora guhagarika umwuga wiwe kuko umuntu yavuye mu gihugu akaja mu kindi ategerezwa kubandanya umwuga yarasanzwe akora mu gihe ahuye mu cyo gihugu babikora ego ndashaka umwe wese afata umunota umwe uko muri batatu umwe wese agira icyashikirije kivuye ku mutima kugira ngo ntiyashika karabe emission azovuge ati nakaranshikirije ikintu gikomeye ariko reka mpere hino nzagukira uvuze ufata umunota umwe ugira icyo umushikirije ahari ni arabe emission avuge ati yanshikirije iki kintu gikomeye kabisa icambere Shugwe ahari akomeze kwitwara nkuko yakwitwara ikindi gikurikira nubwo ari kure yacu ndazi katari kure y'imitima yacu azokama tuvugisha kubuhinga bwa none burahari azokama tuvugisha hanyuma ikindi naco urukundo rugume ko hakundi nyene kandi ikindi Imana ikomeze kumuhezagira mu vyagiyemwo vyari byo byose tuze tubona karusho kaho yari ino niyagiye murakoze cyane kambandanye na Ciza nawe agira icyashikirije
ya ikintu wavuze gute ndashaka ushikirize ikintu yotuma ayiravye avuga ati vraiment iki kintu kirankoze ko iki kintu ashikirije mu munota umwe gusa umunota umwe wahetse iracanye nukwiye waba umunota nturahe ubwo nturatangura kurishikiriza bo ikintu cya mbere na mbere ngomba kumushikiriza we nagomba kumushikiriza cyane yuko ndamukunda cyane kubera hari ijambo yambwiye ndi muri bisi mvuye mu gihugu hari ijambo yambwiye ndibaza aragibuka mvuye mu gihugu cy'u Burundi igihe nari ngiye Tanzania igihe nari ngiye Tanzania hari ijambo yambwiye riranshika ku mutima ndavuga ati no mukobwa burya kuba nari mvuye muri timu yani yabona yuko hari icyo maze muri timu nanjye rero ngira ndamwibutse ntaza twibagire kuko turamukunda cyane ego nibaze ko intera ngira ko kwa Mr Sammy pompompo so nukuvuga ngo en tout cas c'est bon tumeze neza sana so shugwe ndamubwira akajambo ego mukobwa tafuta noti ukyuniowe sasa ukaja mnamubwira na tafute noti akyuniowe yani unataka kuolewa vipi yapo niolewe peka nayo maisha ya Burundi natuacha ndani ego bakunzi ba Nda TV ko ubona naye naje kurusa ko naronse ndavuga ati sino gyama ntamenye ivyabaye ariko ndashaka kumenya neza ikibazo cya nyuma kuko ivyabaye mu kinyegero bitakunzwe yuko ashikirizwa kugira ngo tunamuherekeze no kuvuga so icyatumye aba mu kinyegero yabigira mu kinyegero shasinzi ni programme yiwiwe niyo mpamvu ntimwigize mubona tugiye no kumuherekeza oyape nuko yabikunze wenyene kurumva kuko ari abantu bakunda gukora ibintu byabo bikaba private n'ubuzima bwa Shugwe kenshi nubwo akiri ngaha uko Shugwe yakunda kuvuga kuri televiziyo suko Ciza yakunda kubigira kuko nka Ciza no umudemo mushasha arabishikiriza je no umudemo mushasha ndabizikiriza je umwana wanje ndamuguriye ikabutura nja kuri media nkabivuga ntongo je umudemo ndabivuga but so mugabo Shugwe ubuzima bwiwe ni private sicho kimwe na Ciza Ciza turivugira ego Ciza ndashaka kumenya ikintu kimwe cyonyene mugiye gukora kugira ngo muganye abafanzi barabashugwe bagume babakurikirana ikintu kimwe kiriho icyambere barumva yuko imvo zitavuye kuri twebwe ariko imvo zivuye hehe kuri we bivanye nuko agiye guhindura ubuzima kuko famille yawe ntiyo guhamagara ngo ingwino ushobore kugaba gusa ndizera yuko bazoguma badukurikirana kuko baradukunda cyane bamenye neza yuko Shugwe ataho yagiye Shugwe ari muri twebwe kuko Shugwe ari muri twebwe ntaho yagiye aracari muri twebwe kuko turacari ikintu kimwe gusa televiziyo yacu twese nta bindi norenza kimani bahumugisha ego murakoze cyane yaramateka kubana namwe kandi yaramateka kugira ngo mu mpaka yatwe cyane tuyage mu munasigure byinshi nanjye reka ngira ikintu ndamushikirije ndibaza ntitwari inshuti ntitwara abagenzi cyane ariko nakurikirana ibikorwa wakina aho uri hose Imana iguhezagire kandi hezagira imirimo ugiyemwo kugira ngo ejo hirya y'ejo uzokwibuka abo wasize nabo bazoguma bakwibuka nko babivuze vraiment wari umwana mwiza kandi aho uzogenda hose uzoguma umwana mwiza vraiment Imana iguhezagire so bakunzi ba Nda TV nko bibona abona Mr Pompompo ariko adupompagurira nyene ibintu byinshi ariko Mr Pompompo inyuma yashubwe kugenda ni iki kintu uri kurategura gihasha apare ya Harmonize na Kajana pwego Harmonize na Kajana mudusanze kuri internet turiko turakora kandi turiko turamarira merci beaucoup abarundi mwayakiriye neza yakiriye neza kabisa basha yakiriye neza siko turayimarira rero so nukuvuga ngo inyuma yaho tuko turacyakora no muyandi majambo turacyakora kandi bientôt abandi bakobwa beza mugiye kubabona nko bavuze ngo Shugwe ari umukobwa mwiza twari dusanzwe dufite abakobwa beza n'abandi bazoza dukinane so bientôt sinovuga byinshi ndiko ndategura mugabo mu misiri imbere hari ibibazo byinshi biri mu bantu biri mu natama mu mitima yabo ndibaza muri uko kwezi bazoronka inyishu yavyo ego muri Harmonize na Kajala ko nzi yari mu Shugwe ariko akaba agiye itarahera bica bigenda gute so nukuvuga ngo dufise umubabaro mwinshi hariho sezo bita ukuri
ukuri yararimwo nani Kajara yararimwo mugabo Kajara amaseni we yari yarahejeje kuyakina so but yandi yasigaye ni tugomba tubandanye dukina kandi izoryoha cyane. Ego murakoze cyane nanje yari El Malof mwari muko bisanzwe ndiko nabashikiriza updates zigeze zitandukanye ndaze ko iki kintu ntaho mwari bwakibone kwanje nk'umunyarusa ko ambere navuze ati wow iki kintu ndakibonye sindagisiga kabisa. So wamukurikirana Ndaha TV gira subscribe like share na comment kugira ngo ibintu gume bigenda neza biba amafi biba sostomati tugume twica amajini twimanukira. Murakoze cyane.